Ndabaramutse n'abahani ikaze mwese abanywanyi bacu muri ko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza n'umwanya wayagizwe ko ariko aravugwa cane mu gihugu c'u Burundi. Ano makuru turaza kugaruka ku ngingo zitandukanye ariko hari inkuru yihuti dushikiye ni inkuru y'umubabaro. Hari abantu bajeje kugira isanganya nabo mu muryango umwe bakaba bitavye Imana. Turaza kubigaruka ko turabe vy'iyo sanganya rihejeje kuba. Hari n'andi makuru atandukanye ariko haravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi buze kugenda ndagushikiriza. Hari imiryango indwi y'abantu 12 harimwo n'abana 4 abo bakaba bafashwe n'igipolisi. Turaza kugaruka kuco bagirizwa bakaba bafatiwe mu kinyegero. Ivyo bariko barakora turaza kubimenya muri ano makuru, turaza kubibashikiriza. Donido ipfuza urajuba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tugushikiriza, urafyonda kuri subscribe kugira dushize ko inkuru igushikire mu bambere. Turazi ko abanywanyi bacu muri rya nino mamukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku bari ngaha mu Burundi, ku bari hanze y'igihugu. Mwese ndabaramukije n'abakaze muri ano makuru. Ano makuru yacu ngira tuyatangurire kuri no nkuru y'umubabaro. Inkuru ibabaje cane ni inkuru y'isanganya. Hari umuryango w'abantu batatu bitavye Imana mu isanganya yabaye. Isanganya yabereye, abo bapfuye ni bande? Amakuru adushikira avuga ko habaye isanganya ikomeye cane, ikaba yabereye mu ntara ya Rutana. Ni mwijoro ryakeye, hakaba hari imodoka yo mu bwoko bwa Hiace yunguruza abantu yahitanye abantu batatu muri komine Gitanga baca bitaba Imana ubwo nyene. Nkuko rero twabiyagiwe n'ujejwe umutekano ahitwa Gaterini muri iyo komine ya Gitanga intara ya Rutana, ngo hari nk'igihe c'isaha 3 z'ijoro aho imodoka ya Hiace yariko ija mu ntara ya Makamba igeze ahitwa ku Yorodani nko mu birometero 40 uva mu ntara ya Makamba. Kaba yataye umukono w'ibarabara ica isanga abantu batatu ku rundi ruhande ica irabahitana. Ubwo nyene bakaba baciye bacikana. Muri abo bahitanywe n'iryo sanganya hakaba harimwo umwana w'imyaka 2 gushika nk'igihe c'isaha
zibiri zo muri kino gitondo ibiziga vyabo bikaba vyaciye bijanwa mu bitaro mu buruhukiro bw'ibitaro mu ntara ya Makamba. Abo rero bose bakaba barabo mu muryango umwe. Ni inkuru ibabaje cane, turahojeje umuryango waburiye muri iyo sanganya yabereye muri iyo ntara ya Rutana. Tukiri mu makuru avurwa, hari inkuru ivurwa mu ntara ya Cibitoke, imiryango 7 y'abantu 12 harimwo abana 4 barafashwe n'igipolisi ku mutumba Mukoma muri komine Mabayi ku mugoroba wo kuri uno wa mbere. Amakuru ava kubajejwe umutekano muri iyo komine akaba amenyesha ko bari bamaze iminsi ku musozi muremure uri kuri uyo mutumba ngo barindiriye Imana, bakaba bari barindiriyeyo Imana kuri uyo musozi. Musitaneri w'iyo komine akaba avuga ko bubayeho bugira kabiri hafatigwa, kandi muri iyo miryango hakaba harimwo 3 iva muri komine ya Murwi. Abo bakaba baciye rero batwarwa gupfungirwa mu gipolisi ciyo komine mu kurindira amatohoza. Nikodemo Ndahabonyimana akaba asaba abanyagihugu gusengera mu mashengero azwi na rirya bariko baragira intonde z'amasengero akora azwi n'amategeko kugira ngo ayakora atisuza amategeko yugarwe. Abo banyagihugu bakaba bemeza ko umwami Yesu kagiye kuza, bakaba basaba koroherezwa ngo bamurindirire kuri uwo musozi. Abo rero bakaba bafashwe ngo barindiriye ko Imana izobasanga kuri uyo musozi bariko barasengerako. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane mu ntumbero yo kugabanya ibirongo miremire yibonekeza muri bino bihe ku bituro vy'amabisi mu gisagara ca Bujumbura. Ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura bariko baravugana n'abajejwe ishirahamwe Interpetrol ridandaza ibitoro kugira ngo amabisi yunguruza abantu aba ariyo atangura guhabwa igitoro imbere y'iyindi miduga nkuko amakuru adushikira abivuga. Mu bindi rero biriko biragaruka ko cane, bamwe bibaza igituma igitoro kibura, bati none Burundi bwahora butunzwe n'imikopo y'ibitoro bwahora buhabwa na Ukraine kw'isi nzima, uko ari bwo buriko burasinzikara kuruta ibindi bihugu vyose vyo kw'isi. Ivyo bamwe nivyo bamwe n'abandi bagenda baribaza, ariko bakavuga ko nubundi na mbere yuko intambara yo muri Ukraine yaduka ibitoro vyari bisanzwe ari kibazo mu Burundi, igitoro carabaye umuzi wibuye. Mu yandi makuru ariko aravugwa, tukiriko turavurwa ku ikena ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubukene bw'igitoro ntibwasize inyuma umugwa mukuru wa politike Gitega ku masitasiyo arenga 15 yo muri ico gisagara, 3 niyo gusa rafise igitoro mu mpera z'indwi iheze, nazo nyene zikaba zari zifise ikidakwiye. Amazutu ngo aboneka no mu kinywabi. Ababifatira ko rero baca baduza ibiciro vy'itike yo kwiyunguruza, ivyo bikaba biribonekeza mu ntara z'ubuseruko. Igitega mu kinywabi iritiro imwe ya essence igurwa 8,000 y'amarundi, mu gihe igiciro cashinzwe na leta ari 2,730. Ingaruka mbi zijanye n'ibura ry'igitoro rikaba ryatanguye kwibonekeza ku banyagihugu. Urugendo rwo hagati mu makaritsiye rwakorwa ku mafaranga 500 ku ipikipiki, ubu rwagiye ku mafaranga 1,000 ku modoka. Kuva Igitega gushika Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi, itike yavuye ku 10,000 ija ku 20,000. Gitega Ruyigi mu buseruko itike ikaba yavuye ku 6,000 ija ku 10,000. Gitega Karusi ni 8,000, itike yadugijwe ko 3,000 nkuko amakuru adushikira bivuga. Uko ni nako rero bimeze mu gisagara ca Cankuzo mu buseruko bw'igihugu. Amasitasiyo 2 ari muri iyo ntara ihana urubibe n'igihugu ca Tanzania akaba maze indwi zirenga 2 zitagira igitoro, ibituma ibiciro vyo kwiyunguruza biduga. Akarorero nko kuva mu Cankuzo gushika Igitega abiyunguruza batanga 15,000, hiyongereye 5,000 ku giciro gisanzwe. Kuva mu Cankuzo gushika Muyinga uburaruko bushira buseruko, itike yavuye ku 5,000 ija ku 8,000. Ikarusi hagati hashira ubuseruko bw'igihugu, intara imaze ukwezi kurenga itagira igitoro. Kuva Karusi gushika Gitega itike ikaba yaravuye ku 5,000 ija
ku bihumbi 8. Nayo mu gisagara ca Ruyigi ubuseruko rw'igihugu ibikorwa bisa n'ivyahagaze bivuye ku bukene bw'itoro. Amashirahamwe amwe akaba yarahagaritse ibikorwa vyo kuja ku rubuga mu mitumba, niko amasoko yaho yatubwiye. Mu gihe ubukene bw'igitoro buhuriranye n'uburuhuko bwa Pasika, bamwe mu banyeshure vyabaye ngombwa ko baka indaro mu miryango y'abagenzi atanumwizero bafise wo kuzoshika mu miryango yabo, niko abamenyesha makuru babonye muri ako karere karimwo amashure menshi y'uburaro. Abanyagihugu bakaba basaba abafata ingingo gutorera umuti urama iki kibazo. Mu karere ko hagati gashira ubuseruko cane mu mugwa mukuru wa politiki Gitega, abadandaza benshi b'ibifungurwa bemeza ati tuzotegerezwa kuduza ibiciro by'ibifungurwa kuko igiciro cyo kwiyunguruza kugira ngo dushikane ibidandazwa ku isoko byaraduze, ntidushobora kwemera gukora duhomba.